umuriro urongeye kwaduka hagati ya Alvin Smith be na Melanie Boy. Mve uru rugamba ruzohera ryari, ruzohereshwa n'iki? Ko aba bana ko bari babiri twari tuzi ko bahevye gucanamwo, ko bashi bari bazi ko hagati yabo mu basigaye bahuza. Mbega ibi bintu bimeze gute ko hongeye kuzamwo urufaya hagati ya Alvin Smith na Melanie Boy? Guys, nagenda babwira ati hari ibintu byabaye ku munsi w'urubanza wa DJ Fernando ariyo mariage. Ku munsi w'urubanza ya mariage ya DJ Fernando hari ibintu byabaye bikomeye cyane kandi ibintu biteye ubwoba hagati y'aba baririmbyi uko ari babiri, ya Melanie Boy be na Alvin Smith. Mumenye ko hagati yabo batacana waka, ariko uko bereka abafana ko ibyabo byamaze guhera, basabanye imbabazi, basabanye ikigongwe, bimaze guhera, bimaze kubikawusha, ahubwo bunze ubumwe. Ariko nico gihe wumvirize rero, mugice no kugira coco mw'ivyo byose nta numwe ahuza n'ubundi. Nagenda kubwira ati rama amajambo yahavugiwe ku munsi wa mariage wa DJ Fernando, nico gihe wumviriza amajambo yavuze Alvin Smith we na Melanie Boy. Tubona ko aba bana batigera bacana waka no mu buzima busanzwe dukuye mu bubustari cyangwa niko bari abaririmbyi. Ariko mwibuke abaririmbyi bo mu bindi bihugu barahuza, kuko iyo bagiranye ikibazo hagati yabo baricara hamwe bagahuza, bagaheba ibyo baciyemwo, ingeso mbi bacanyemwo bakaziheba, ku buryo baba ko baratera imbere, bavansa baje imbere. Niyo mpamvu ati abaririmbyi b'abarundi ntabwo bazokwigira batera imbere hagati yabo hakiri gwagwanko turumwe twiyamiriza nka twega abafana. Ariko abafana barabereka ko hagati yabo atana kimwe. Niho rero unshaka wumvirize amajambo batukanye ku munsi wa mariage ya DJ Fernando. None ku munsi w'urubanza, ku munsi wa mariage ya DJ Fernando niho byose byabereye, ko ubona ko hagati yabo ahubwo badacana waka. Umwe yakoresheje mikro, uyundi avuga ati jewe mikro ikoreshejwe na Melanie Boy jewe ntayo nigera nkorako, jewe ahubwo ujya turacankana n'ubu tuzogoma twankana. Ibyo namubwiye byose atabihevye, ibyo namwihanije byose atabihevye, jewe ntituzokwigira ducana waka hagati yacu. Iyo ni Alvin Smith. Guys, nagenda kubwira ati karibu wumvirize rero ibyabaye ku munsi wa mariage, ku munsi wa mariage wa DJ Fernando. Yaho ubona ko abarivye b'abarundi hagati yabo batigera bagacana waka, iyo bagiranye ibibazo batigera babimara, ahubwo hagumamwo inzigo y'inzikira itigera ihera, itigera ibaheramwo, ahubwo haguhera iguma yavansa yegera imbere paka gushika ihangiro y'umuntu agifise iyo nzigo paka iheze. Guys, mbega mwibaza nibiki? Nico gihe wumvirize umushinga amateka kubwire. Nico gihe rero umuntu utaragira subscribe kuri Jafari TV, nico gihe ukore subscribe ku buryo ibiganiro bishasha byose bikomeze kugushikirira ku gihe. N'ahandi ibintu bishasha uzobisanga atari wanje naho ndi umupromota yigera aronka amakuru vuba cyane, ata ari jewe ndashikirije hakiri kare. Muhamenye hakiri kare, mumenye nimva n'imvano yabyo y'ibyo bintu, yaho byatangwe naho bigiye guhereza. Guys, nico gihe rero ubwire subscribe kuri Jafari TV akubwira ibyo utigeze. Hero bite so chende bazamurameze neza nkuko bisanzwe. Kuba tazinga nitwa Jafari Demosa cyangwa te promoter bivanye nuko vyumva cyangwa uko ubishaka. Guys, nababwiye kari je mushinga amateka y'umuziki w'u Burundi. Muntu utaragira subscribe kuri Jafari TV, nico gihe ukore subscribe ku buryo ibiganiro bishasha byose bikomeze kugushekerera ku gihe. Inyanduruko ya byose rero aho byatanguriye ya gushika yaho bankana Alvin Smith bari kumwe na Melanie Boy, gushika yaho urwango rwabo gushikana n'uyu munsi batigera bahuza. Umviriza rero ibyabo ho byatanguriye. Guys,
indirimbo yari yo kwa Alvin Smith ari kumwe na DJ Fernando akongera ari kumwe na Melanie Boy. Iyo ndirimbo iza gusohoka baza kuyikora kwanza dusubira inyuma gatoya baza kuyikora muri studio bose uko ari batatu bari kumwe guys, ariko iyo ndirimbo ikaba yari yo kwa Alvin Smith agiye kuyirekura bari kumwe na DJ Fernand ari kumwe na Melanie Boy. Ingene bimeze baciye bafata Alvin Smith yaciye afata akuramwo amajwi ya Melanie Boy, amaze kuyakuramwo acagumizamwo yo kwa DJ Fernando. Byitwe ko bayikoranya ari babiri mugabo bayikoranya ari batatu, ariko baza kumukuramwo amajwi yiwe, baza kumufuta barakuramwo amajwi ya Melanie Boy. Kuva ico gihe rero Melanie Boy aca yitwarira uwo bitwa Alvin Smith ariwe rero nye n'indirimbo amubaza ati ni gute jewe ukuramwo amajwi yanje utigeze ubincisha ko utigeze ubimbaza ati we bimeze gute. So Melanie Boy aca twagwana agashavu avuga ati jewe nta kuntu je amajwi yanje boyakuramwo kuba aragosuzuguro. Umwana rero aca twagwana agashavu aca yitwarira Alvin Smith aca yitwarira Alvin Smith ku rubuga rwitwa YouTube ahengera yisize ko iyo ndirimbo aca aramwitwarira kuri YouTube. Iyo ndirimbo baca barayigirane baca barayikurako. Uyo munsi rero kuva uyo munsi nagushika n'isaha hari ibindi byabandanije ngire ndababwire rero, nico gituma ndakubwira ati kumana nanje wumve urwanko rwabo aho rwatanguriye naho rugeze ubu, kandi aho rugeze ubu ahubwo rugeze ku rundi rwego yaho umuntu asigaye yipfuza ko atohagarana n'uwundi yifuza ko yohava muhishano cyangwa ikindi runaka cyo hava kimuhitanira ubuzima. Guys, ngira ndakubwira rero icyabaciye bikibandanya kuva ico gihe. Kuva ico gihe rero Alvin Smith nawe acongera twagwa n'agashavu aravuga ati jewe indirimbo narayikoze maze kuyikora ndayikora na video ariko intwara amafaranga menshi cyane, none Melanie Boy nawe aciyaje kuyifutisha barayintwaye barayikuye ku rubuga rwanje, kandi yaritanguye no kunyinziriza agafaranga gatubutse, yaritanguye kunyinziriza agafaranga kameze neza, agafaranga kaboneka. So Alvin Smith rero aca twagwa n'ishavu acaja muhira kwa Melanie Boy ariho hasanzwe aba, acafata apfubura amapine y'imodoka acafata atubura amapine ya Melanie Boy, imodoka ya Melanie Boy asanzwe akoresha mu buzima bwiwe bwa misi yose. Amaze kuyifubura acarataha muhira, kandi bisigura ko yagiyeyo kuyifumura atari hari cyangwa aryamye, sinzi ingene bimeze, gusa niko ayo makuru twayarose ko yapfubuye imodoka, kuko nawe ni Alvin Smith yarigeze kuvyemera aravuga ati nije nayipfubuye kuko ruzozurafyinisha abana bo mu gisagara, twebwe tuba tuzi inzira, tuba tuzi iminyuro myinshi cyane igiye itandukanye. So rero amaze kuyipfubura iyo modoka Alvin Smith acarongera aritahira muhira, yisubirira muhira arapowa. Melanie Boy nawe agiye kuyijamo asanga yapfubutse. Kugira rero bamenye dusubye inyuma gatoya kugira bamenye ko ari Alvin Smith yapfumuye iyo modoka, yaciye abicisha ku rubuga rwe rwa Facebook asanzwe akoresha. Alvin Smith yigamba avuga ati kwihora umuntu ni ikintu gitoya cyane, kuko umuntu iyo muyihoye kandi si bibi uba wihoye ikibi kukibaba yaragukore. Jewe nayapfuye kandi n'abindi nzo biri inyuma, kuko jewe sindi umwana wo gufyinisha indirimbo yanje utayisize ko aho wayikuye, utayisubijeho wayikuye, ahubwo vuba n'ibindi bishasha biraza vuba by'ibibombe. Ahubwo je nkeneye kukwereka ko iki gisagara ari ciwacu, twebwe iki gisagara tutakirose kugira amana, iki gisagara twagivukiyemo, tuzi ibintu byinshi, tuzi n'iminyuro myinshi cyane. Niyo mpamvu nkeneye indirimbo yanje, ahubwo je utayisubirije kuri YouTube, kuko indirimbo yari maze kunyinziriza agafaranga, utayisubirije ko vuba ahubwo ndakwereka n'ibindi.
rero Melanie Boy acarongera twagwa nawe n'agashava aravuga ati kamfuburiye imodoka yanje kamfuburiye amapine y'imodoka yanje ahubwo umuntu utamuhanishije vuba nawe araguhana reka rero ndamwitwari amaze kumwitwarira kwanza ivyo yaramaze arabipowesha kwanza dusubire inyuma gatoya yaramanje arapowesha Melanie Boy yaramanze arapowesha aravuga ati reka nibisanzwe gusa umuntu mutega irya kabiri naho nzoca nikora ico shaka nzoca ndamwitwarira nanje dushikirizwe ubushinjamanza badutunganirize kuko iki ni kibi. Kuva ico gihe rero ivyaciye biba numuriro Alvin Smith yaciye yandika kuri page yiwe kwanza bukeye yaciye akora ikiganiro avuga ati ndasavye imbabazi cyane nshimitse kuko narakoze ikibi vraiment kuba naramufuburiye amapine y'imodoka ariko ambabarire cyane ariko nawene ntiyibagire ko jewe yangiriye nabi yankoreye amakosa kuko indirimbo idutwara uburyo bwinshi cyane kwanza nawe narabizi indirimbo video itwara uburyo bwinshi cyane urumva iyo umuririmbyi akoze igikorwa akagishira kuri YouTube hajya abandi uburyo bwinshi cyane iminyuro myinshi ariko rero baciye bagikura k'ico gikorwa wasize ko urumva nawe niyoreka gutwagwa n'agashavu ahubwo ugenda warakaye ku buryo wihorera nawe niyo mpamvu rero jewe ndasaba imbabazi kuvyo ni nakoze kuko naritahuye ko vraiment nakoze bibi ahubwo rero kuva uwo munsi Alvin Smith asavye imbabazi nawe azi ko vyaheze ahubwo umwana nawe yaciye agumana inzigo y'inzikira ariwe Melanie Boy none ku munsi w'urubanza niho hagiye haravugwa amajambo menshi cyane mugo rubanza yo mariage ya Melanie Boy ubona ko abantu ko ari babiri badacana uwaka ahubwo bagiye kongeramwo urundi iyindi faya hagati yabo. Alivin Smith baramuhamagaye DJ Fernando yahamagaye Alivin Smith amubwira ati Alivin mugenzi wanje ingo uririmba indirimbo yacu duheruka gusohora. Alivin Smith nawe ararahira aravuga ati jewe mikro afise uya muhungu jewe ntaho no kwigera nkorako kandi je sinokwigera njano yahagaraye kuko ashobora kumasumu. Guys rero ibintu nivyo gusa mukomeze kubana natwe ku buryo ibiganiro bishasha vyose bikomeze kubashikirira kugi. Guys ibindi vuba ndababwira amakuru menshi agiye atandukanye kuko ni jewe mwamawe n'Imana kuko ni jewe ndahari jewe ndabashikiriza amakuru mutigeze mwumva cyangwa bigira mubonesha amaso ya nico gihe rero following Jafari TV.